aho reka tugaruke rero muri amwe mu mategeko yasinywe muri amajana 2 mugatwe tugaruke kuri bimwe mugabo twavuga ko vyuko bizohava bizogira ingaruka mbi kuri twebwe abanyafrika mu mategeko yasinye amwe twovuga ashaka kugira ingaruka mbi muri Afrika ni itegeko ryo gukura Leta z'Ubumwe za Amerika miliyoni mu gisata cy'amagara y'abantu OMS yanashikije ibintu bikomeye cyane avuga tugarutse kuri ico byukaraba Amerika yafasha cyane mu ngwara z'ibiza yafasha cyane malaria ngwanya vya malaria amasida iki ibintu nk'ivyo rero urumva uno musi Amerika yikuye miliyoni mu gisata cy'amagara y'abantu muri OMS none bigiye kugenda gute kandi tuzi yuko hanini uravye neza OMS buramaze kwibona iyo tuko turatangaza novuga iyo haje kiza kanaka ko OMS cifati ya mbere kugirirwa nico kiza kandi tumaze uburyo bwinshi voilà akacu tusanga ivyigwa kugira bagwanye ivyo novuga ico kiza biba byabereye neza mu mashuri akomakomeye muri Leta z'Ubumwe za Amerika none bigiye gukorerwa he ubu unye bizogenda gute turabona kuko asinya no gusinyura birakunda kuko nawe hari inama zihuza abakuru b'ibihugu ikigira kabiri twogarukako benshi bagunye banagaruka ko benshi banashimye akivuga hajya imbere rya discours yavuze ati u Amerika izi ibitsina bibiri igitsina gabo n'igitsina gore aho rero nuko muri z'Ubumwe za Amerika hari abantu bari bafise ivyangombwa wewe wagenda nka Dorsu wewe je ndi umukobwa Silva nkagenda jewe ndi umuhungu hari abandi baca bagenda jewe ari umukobwa mugabo niyumva nk'umuhungu akoreka niyumva hama no kuvyangombwa ari umukobwa kuvyangombwa bashashya ko ari umuhungu ari umugabo kandi ari umugore natera nakajagari yo mu bwiherero haro n'abagabo bagenda ati jewe niyumva nk'umugore bakaca mushirako ko ari umugore urabona iwacu mubare hatari hake ubwiherero barashira ko sinye y'umugabo n'umugore ari umugabo nakari umugabo yagana ubwiherero bw'abagore ko baravuga yiyumva nk'umugore akoreka niyumva ati ya kwintwara ako kaniyumva mugakure gira kabiri no mashuri y'intango mu mashuri y'intango hariyo ajya amadarapo ahayagiza canke yerekana abahuza ibitsina babisangiye yavuga ko igiye kuva mu mashuri kigira kabiri n'abantu bihindoje ibitsina bari mu maservice atandukanye harano usanga ababita ba transgender wari umugabo ukaba umugore wari umugore aho rero yavuze yatangura kwa sirikare ko ravuga ati nge gusubiza iteka igisirikare cyo za Amerika cyambere nkuri aba transgender umva bazusha birukanwa sinzi ko bazosura kubihinduza basubire hahandi none birukanwa mu buzi bazokwirukanwa mu buzi azara ku sirikare no mu maservice yandi atandukanye ikindi kandi ariko kuri ico nyene c'aba transgender yaravuze yaramenyesheje ko n'abakinyi bihinduye ibitsina batazoswa kuja mu nkino mu mahiganwa mpuzamakungu Jeze Olympique tukunda kubona ikunda guhuza oya je Trump vraiment hari ibintu mvuga ati ni sawa ikindi yavuze ko bagira bakingire ikirere cya Leta z'Ubumwe za Amerika mu jye n'intambara ko bya Israel yabikoze yavuze ko nabonye ico kintu ari kintu agomba girene akorereko ikindi rero twohereza ko benshi bagarutse ko tukwavuze tuganira avuga bikebeke ni Leta yiwe igizwe n'abagwizatunga Leta yiwe abantu bose anomye muri rya novuga ati muri rya White House nta mukenari n'abantu bagwizatunga gusa were kuri Elon Musk no musi agaci amafaranga yiwe arenga miliyari y'amajana z'amadolari y'amanyamerika niko twavuga uburundi bugize abashikiranganje nibaziranotse siko ugasanga abantu ugasanga nuko gomva nuko bagwibasiyo numa n'urwego rwonyene rero Trump niyitaye ku mashuri ndagushimye yavuze ati cyambere Leta y'abagwizatunga hama abantu usanga arabahanga mw'ivyo bavyigiye bazoba baki abajenama babo abahanuzi babo aho hantu haragoye kuko amafaranga arashadakora eko ntaca dakora mugahege usanga hari umuntu haraniye kuvuga ku nyungu ziwe kwera ya mafaranga uzurabe reka dufatire no mu kibano sibi uzurabe umuntu aronsa amafaranga umva kabona yuko ari menshi cyane ariko naca tangura gukengeruka abantu bato batati umvire mwe n'imicare ngaho ariko ubundi bwo je y'amafaranga ndabikunda mu Rwanda uravyuka tubivuga umuntu yagiye yari karitoza bari bakanda batatu umwe bacambwira ivyangombwa ntibikwiye bavuga genda bizana acabwa ngo ntati kafisi uri mu president ntati kugira we ni wahaja nuzotangura kurondera itike ariko nagananye ndani haro n'inkuru mu gihugu cy'u Rwanda umuntu yafashwe bamuhaye convocation yabasubye gatati kafisi ambwira ati gati kurungikiruze
acavuga ni mu imodoka mugabo rero ugiye ukaraba leta yiwe igizwe n'abagize atunga kubona afise n'abagize atunga ni ikintu kiryoshe kuko ugerageje kuraba n'abagize atunga basanzwe bari muri Leta z'Ubumwe za Amerika n'abantu ubona yuko n'ivyiyumviro vyabo bagerageza gushira imbere igihugu ndetse n'itunga ry'igihugu so ico cyo nyene kiratuma nawe nyene avuga ati ndashobora kwizera abantu bagwiza atunga kuko bo nyene baraba ku mufuko ntibemera guhomba. Ikindi yavuze ko rero no mwijambo ashikirije abatari bake hari agatitire kavuga ngo l'année d'or commence aujourd'hui kuri Leta z'Ubumwe za Amerika umwaka w'inzahabu umva watanga ujya mu musarahira. Ikindi rero turindiriye yavuze amasaha 28 kandi yakwi intambara ikene n'Uburusiya ntarayihagarika ya Israel nitwovuga kariwe Israel bo Amerika oya nitwovuga kariwe bo barabifisemo uruhara bo barasinya amasezerano ya Amerika ko yarafasha Israel. Ikindi nuko Trump yahagaritse ibyo bintu byo gufasha ibyo bihugu biri mu ntambara mugatse ugiye kubigenda nkuko bivuze bigiye kugenda gute OMS navuga ati babaye barahagarika amasezerano. Ikindi naco nuko yahagaritse ndetse no gufasha ibihugu bitari bike Leta z'Ubumwe za Amerika isanzwe ifasha mu kiringo c'imisi 90 rero abantu benshi akatoreza ko tuzi Amerika isanzwe ifasha ibihugu bitari bike muri Afrika ndetse n'ahandi hatandukanye. Ikindi nico kwirukana bimukira no kwirukana abantu bari muri Amerika ndetse n'abacamanza babimukira n'abantu rero ubu rero ntika ko yamaje gukuraho kuvuga ngo uvukiye ngo uzobona umunyamerika bazora amamuko yawe yanuva jeni bazwa Vinicius bazoshaba nuko Brazil tari muri Leta z'Ubumwe za Amerika n'abanyakameruni iregereye babarinzi b'abanyamerika babarinzi b'abanyamerika ni benshi cyane ariko nabonye ari abarinzi benshi batanguye gutukwa tkuvuga nka Lopez abantu batamushigikiye bariko bariyamamaza Lopez nabonye batanguye kumuvuga mwijambo baje bariko barasangira nabo murashobora gusangira mu nakazaravuga haruha Gusa aravuga ngo haya ngo Lopez ngo yarazi yuko ngo rusha twumva ngo ivyavuze ngo kwera nka Lopez umva Trump nimba atavyo yarazi kachaka jamu so ni nk'ivyo twabwira kuri Donald Trump inyuma y'irahira iyi ni cyo turabwira kuri no manda yiwe y'imyaka 4.